bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba evyenja gusa endaje nazumutima. Kaze muri uyu mwanya rero, umwanya udasanzwe aho tugira tuvugana imajambo y'Imana. Imbere yuko dufata umwanya wo gusenga, reka dusome ano majambo yanditse muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 10 ku murongo wa 30. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 10 ku murongo wa 30. Turasoma mu izina rya Yesu. Yesu aramwishura ati, habaye umuntu yaravuye i Yerusalemu ariko aramanuka aja i Yeriko, agwa mu bambuzi, baramukoba, baramukubita, barigira, asigaje gatoya agahwera. Hariho n'umuherezi amanuka muri iyo nzira, amurengukako, amubonye aca iruhande, kandi n'umurewi ahashitse agira kuno, amubonye aca iruhande. Maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri we, amubonye amutera akagongwe, aramwegera, amufuka inguma, amusomoza amavuta ya elayo n'umuvinyu, amushira ku ndogoba yiwe, amujana mu ndaro y'abahita, aramurwaza. Imana ihabwe icubahiro. Aya namajambo y'Imana dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 10 ku murongo wa 30, twari dushikanye ku murongo wa 34. Aha turabona inkuru Yesu yatanze ko akarorero, hari waramubajije ati mbega umubanyi wawe ninde? Yesu acabaha iyo nkuru y'ivyabaye, arababwira ati rero hari umuntu atavuze izina, mugabo ati hari umuntu yaravuye i Yerusalemu, ngo amanutse avuye Yerusalemu amanutse aje Yeriko, ati mugabo acahura n'abambuzi canke twavuga abasuma canke ababandi, baramukubita, bamwaka twose, bamumerera nabi. Atari ko muri iyo nzira rero hararenganye umurewi, n'umuntu yarazwi nk'umuntu w'Imana, azi ivy'Imana, yarashoye kumugirira neza. Naco yamufashije, harengana hatangiye kurengana umuherezi, yarazi ivy'Imana, yarashoye byose, mugabo ntaco yakoze. Mugabo umusamariya, muri ico gerero abasamariya n'abayuda baranenana, waboneka ko umusamariya ari umuntu mubi, atogiriye neza uwo muntu. Havuze uwo muntu byasigura ko ari umuyuda, ariko umusamariya aba ari wamugirira neza. Ijambo ngomba ko tuvugana nawe, singomba ko tuvugana ku muherezi, singomba kandi nuko tuvugana no kuri uwo murewi, wanashaka singomba ko nuko tuvugana no kuri uwo musamariya, kwa bose tuvuganye ko n'imyanya itari mike. Ariko nyemera tuvugane kuri uwo muntu yari yakubiswe, yari yamerewe nabi, abari bashoboye kumugirira neza ntavyo bakoze. Nawe ushobora kuba uri mu kibazo gikomeye kandi gikomeye cyane, abategerezwa kugirira neza, abategerezwa kukwitaho, abategerezwa kukubabara, abategerezwa kukwiyumvira ko ntibigeze babikora, ahubwo bakoze bibi kumbure kurusha ivyo wari witeze. Iyumvire nk'umuntu ushobora kuba wararondeye akazi, niwe ashobora kuba yarakwirukanishije mu kazi. Umuntu ushobora kuba warahaye indaro, umuntu wahaye indaro niwe ashobora kuba yarakujanye umugabo. Umuntu ushobora kuba wari wahaye akazi mu rudandazwa rwawe, niwe yahavuye yavyiba, niwe aca asigara ari nyenevyo. Abantu barakoze bibi, barakoze ibitameze neza mu buzima bwawe,
ariko hariho umusamariya w'imbabazi agomba kugirire neza, uwo ni Yesu Kristo umunyanazarete. Vuga uti amen. Abari bagomba abategerezwa kugira icyo bakugirira ntacyo bakoze, abari bashoboye kugira icyo bogukorera ntacyo bakoze. Waragiye mu ngorane, waratakambye, abo wagiriye neza, umwana wari yishure, abana wavyaye, umwana yabaye mu nda yawe amezi 9, umwana wagaburiye, umwana warondereye ibi nibi nabiriya, ntacyo bakoze. Abavyeyi kumbure ntacyo bakoze, inshuti ababanyi kumbure ntacyo bakoze, ariko no munsi turaza gusenga kugira ngo inyishu yawe iboneke. Ntugire ubwoba, ntucike intege, ntunarire wanashaka, kuko amarira warize aramaze, Yesu aramaze kuyabona. Ivyo wabayemo birateye agahinda, hari ibintu ushobora kubwira umuntu ubuzima bwawe, hari igihe umwiganira ukumva amosozi gusa niyakoroka, hari n'ikindi gihe wihorera kubera ubona umenga biramaze kurambira abantu, urababwira bakayigumira ku telefone ntibanakumvirize ko biramaze kubarambira, uramutelefona akacana gukupira ko kubera arazi ko uhava umusaba kadeni cyangwa uhava umusaba amahera cyangwa umubwira ibibazo byawe, baramaze kukurambira, uramaze kubarambira, uramaze umenga uranabasesema wanashaka. Hari nabo muhura ukazubona yicira hariya, ari abandi urengana ukabona bakwerekana ngo wa wundi ngo kagashati kakandi nyene, ngo akagahuzu kakandi nyene, baravuze amajambo iyo bigombeye, baravuze amajambo bigombeye, ariko nibazi igishika Imana igufitiye, nibazi ikigumbagumba uhora gufitiye, nibazi Yesu icyo agomba gukora mu buzima bwawe. Guhera uno munsi inyishu yawe uraza kuyibona mu izina rya Yesu. Ibikubabaza ni byinshi, ibyakubabaje ni byinshi, abaguhemukiye ni benshi, ibintu ntibyabaye nkuko wifuza. Wa muntu yaramanutse avuye Yerusalemu, yaragiye Yeriko, yaragiye kumbure mu vyiwe, yaragiye kumbure mu bintu kanaka, ariko ntiyashoboye gushikaho yategerezwa gushika. Nawe kumbure imyaka irabaye 2, 3, 5 canke ibaye myinshi cyane, aho wagomba gushika umenga harabambuzi bakuzibiriye mu nzira, ntiwashoboye gushikaho wategerezwa gushika, ntiwashoboye kwinjira aho wategerezwa kwinjira, ntiwashoboye kuba icyo wategerezwa kuba. Ariko guhera uno munsi turaza kuguruza, Yesu araza kukugirira neza kugira ngo uze kuba icyo wategerezwa kuba, uzobe icyo wategerezwa kuba. Yesu akugirira ivyo wategerezwa kugirirwa, uze ushika wategerezwa gushika. Satani yakuzibiriye mu nzira kugira ngo ntuzushike, ariko horaho nawe ari kumwe nawe, ntugire ubwoba. Vuga uti amena. Ntusamare, ntuhore. Uyu ni umwanya w'isaha imwe na Yesu. Muri iyi saha turahangana na Satani tukamunesha mu izina rya Yesu. Niwemere ko haba ikintu na kimwe kigutakariza umwanya, niwemere ko haba ikintu na kimwe kigutakariza ivyiyumviro. Tugumane muri uyu mwanya w'amasengesho, tugumane muri uyu mwanya udasanzwe. Nimba ufise umutwaro wumvise nimero ko ari 76 96 96 96, utanguza kode ya 76 maze ugakurikiza 96 96 96. Ntugire ubwoba rero, nubwo uri kiruruma mu buryo bw'imwemu, nubwo umenga hasigaye gatonya uhwere, nubwo umenga hasigaye gatonya upfe, uhoraho ari kumwe nawe kandi araza kukugirira neza. Ninjiye muri studio haize umwanya mutonya, ndi muri studio hari umuntu yanelefonye ambwira ati ndi mu kibazo kidasanzwe, ati kuburyo numva ko shobora no kwiyahura. Ntiwikorere iryo kosa, uhoraho ari kumwe nawe. Rema mu izina rya Yesu, uhoraho agira akora ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Abantu bari biteze kuzoza kubasaba, ariko baza gutangazwa nuko ari bo bazoza kugusaba, kuko uragira gukorera ciza kandi kidasanzwe. We ni umwemerere gusa, uce bugufi. Nimba utarihana wihane, nimba utarategura ubugingo bwawe utegure, utunganye ubuzima bwawe, kuko masengesho y'umunyavyaha imbere y'Imana ni gisesema, ariko masengesho y'umugororotsi imbere y'Imana ni bimota neza. Ntugire ubwoba rero, Yesu agira gukorera ikintu ciza. Umusamariya ariko araza kandi ageze ku metero nkenya, umurewi umuherezi yararenganye, kumbure wa muntu yari yiteze abona ati ko ari umuherezi, ndakize. Umuherezi araje, ariko umuherezi naco yamumariye. Arabona umurewe ati buho biragenze neza, nawe nyene ntaco yamumariye. Ariko umusamariya, umuntu batiyumvira, umuntu batari biteze, niwe yagize icyo akoze. Nawe hari kimaniza kugukorera giciye ahantu utari witeze, giciye ahantu utari wiyumviriye, giciye ahantu utari wiyumviye na gatonya ko bishoboka, kuko ora rifise umugambi mwiza ku buzima bwawe.
ijambo ry'Imana muri Yeremiya rivuga ngo konzi ivyiyumviro mbiyumvirako ngo ko ari ivyiyumviro vy'amahoro. Orara kwiyumvirira ivyiyumviro vyiza cyane kandi vy'amahoro, ntugire ubwoba ngo yaragucafye ngo mu kiganza ciwe. Ntugire ubwoba rero, aravuga kandi ngo ntutinye ngo ko ndi kumwe nawe, ngo ntukiyebure ngo ko ndi Imana yawe. Ivyo rero nibiguteza ubwoba, ivyo biri muri Yesaya 41 ku murongo w'9 n'uw'10. Nibigutera ubwoba rero ivyo vyose uko bisukiranya, uriko uravuga ati no Pastor Jack, nuko utazi ikibazo canje, nuko utazi ikibazo canje kirakaze. Nivyo kirakaze, ariko nigikaze kuruta uko Yesu akaze. Yesu arakaze gose, akiravye igisho gusa. We wibaza ko ari inde? Werindira gusa, wizere gusa, ubone igitangaza cawe. Yesu yabwiye Maria na Marita ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Nawe ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Wewe rindira gusa, tuhave dusenga. Inyuma yo gusenga uzombwira, uraza ku telefone umbwire cyangwa unyandikire umbwire. Yesu agira akora igitangaza kandi bose bazomenya ko usenga Imana y'ukuri. Mukanya rero ndahava mfata umwanya wo gusenga, ariko tubanze tumvize kano karirimbo, ariko kandi wandike message yawe nimba ufise umutwaro kuri 76 96 96 96. Ndabona uri kuranagura amasozi yose warize. Yesu agiyaguhanagure ivyo wabayemo byose biteye agahinda. Waraciye mu bugaragwa budasanzwe, ivyo waciyemo abantu ntavyo bazi, bakubona gutyo nyene mugabo ntibazi, ku murango bakubona umenga uri kuratwenga, ariko agahinda kuzuye mu mutima karuzuye. Ariko Yesu agiye gukura agahinda kose mu mutima wawe, kandi byose bigira bigende neza. Icyari cyarananiranye ubu kiyave, maze inyishu yawe uyibone. Yesu aguhezagire. Uracari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Reka mukanya tuave tumviza kano karirimbo, maze tuyinjire mu mwanya wo gusenga. Yesu akugirire neza, Yesu akwiteho, Yesu akubabare, Yesu akwitwararike, Yesu agire icyo akora ku buzima bwawe. Mbere Zaburiya 20 ku murongo wa 4 avuga ngo ashitse ngo inama zawe zose. Reka uhora akugirire neza, inama zawe zose zishike. Nimba ufise inama z'uko ugomba kubaka, nimba ufise inama z'uko ugomba gutera imbere mu buzima, nimba urudandazwa, nimba ari kazi, nimba ari gukira ingwara, Yesu araza kubikora. Ntugire ubwoba, Yesu ari hano ku bwawe. Yesu aguhezagire. Reka tumize kano karirimbo, maze ndaza kwinjira mu mwanya wo gusengera. Yesu aguhezagire. Aba bana bagukanguriye kwitegurira inzamba y'Imana izovuga ku munsi w'iherezo, kuko izovuga umunsi tutazi. Nta yindi mburi, iyo ni imburi. Wiyeze witegure, Imana igufashe. Tugeze rero mu mwanya mwiza uko tugira rero dusengera umuntu wese yanditse umutwaro wiwe
kuri 76 96 96 96 96 76 96 96 96. Hari abantu rero bihenda kuri ako kakode gatangura kubera bumva ko hari muri Connect Leo ugasanga bakoresheje yandi bakode yo muri Connect Leo, ariko rero dutanguza 76 ntabwo ari 71 cyangwa 72 cyangwa 79 cyangwa ariko dutanguza 76 tukaca dukurikiza 96 96 96. Reka rero dusenge, nizere ko nawe uri mu banditse message maze nitwaheza gusenga turazi ko Imana izoba yishuye kandi koko iraza kwishura. Nugira ukwizera Yesu araza kubikora. Abantu benshi rero ntibishurwa kubera batizera, arigiye n'ikindi gihe ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuhabwa kubera mudasenga, ngo kandi niyo musenze ngo musenga nabi. Rero dusenge isengesho ryiza Imana ikunda nuko ubanza kuyihana, ukihana kugira ngo amasengesho yawe ashike. Buriya ijambo ry'Imana tubwira ngo amasengesho y'umunyabyaha ngo ni gisesema imbere y'Imana, ariko amasengesho y'umugororotsi imbere y'Imana ngo ni ubumote bwiza. Rero wowe ubanze wihane, ubanze utunganye ubugingo bwawe, maze twinjire mu isengesho ry'uwo mutwaro ufise wamaze gutunganya ubugingo bwawe. Nyemerera banze ndagusengere rero wowe wumva ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Wewe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngira ndagusengere usubiremo ano majambo uti: Mwami Yesu, ndakwakiriye, ndahevye ibyaha byanje, umanagure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndatuye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje mu izina rya Yesu, amen. Reka rero wewe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe muri no joro uno mwanya, reka ndagusengere kugira ngo Yesu agukorere nawe igitangaza ca mbere ni kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kuko ibindi byose tubasengera ni vyiza kugira ngo mumererwe neza ngaha ku isi, ariko nimba udafise Yesu, nimba utazoja mu ijuru ntacyo ziba bimaze. Reka ndagusengere rero we watuye, we wemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kandi neza kugusengera uco umpamagara nimba ari impanuro ukeneye zigufasha kugira ngo ubandanye mu vy'agakiza, ucu nterefona kuri izo nimero nyene 76 96 96 96 uca umpamagara uwo mwanya nyene ninaheza gusenga kugira ngo ndagufashe ingene ubandanya mu vy'agakiza. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwami ugororotse, ndagushimiye kubw'uyu mwene data uno munsi yemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Uyu munsi ni umunsi wiwe, ni umunsi w'imboneka rimwe mu buzima bwiwe, ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi ukomeye kuko afashe ingingo ya mbere ikomeye kandi nziza mu buzima bwiwe, yuko akwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Uyu mwanya mwami ndamusabiye guharirwa nawe, ndamusabiye imbabazi zivuye iwawe. Ntaco bitwaye ivyo yaciyemo byose, ashobora kuba yaravuze nabi, ashobora kuba yarakoze nabi, ashobora kuba yakoze ibinabiriya bitagwesha icubahiro Mana, ariko kubw'imbabazi zawe Mana ndamusabiye guharirwa nawe, ndamusabiye imbabazi zivuye iwawe, ndamusabiye ko amaraso yawe Yesu Kristo yomweza guhera uno munsi icyaciwe n'igisure kandi kuboneka, ahubwo imbabazi zawe abarizo ziboneka mu buzima bwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete muharire utarinze kumuharurira. Mu izina rya Yesu Kristo ndakoretse n'uyu mwene data yari yarasubiye inyuma, none heraba aremeye gusubira kandi mu by'agakiza. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusavye mwami ko umuharira. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusavye mwami ko imbabazi zawe zoboneka mu buzima bwiwe. Guhera uno munsi ntazasure kandi gusubira inyuma, ahubwo guhera uno munsi asure kandi abandanye atera imbere mu vyiwawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndakweretse n'uyu wundi muri yindwi yigenjeje kutameze neza, ntiyashoboye kuronka kanya ko kukwegera, ntiyashoboye
yashoboye kuronka akanya kuko igira abakozi bawe kugira ngo atunganye ubugingo bwiwe. Mana ndaje imbere yawe mwami ndamukwereka kugira ngo imbabazi zawe mwami zimuboneke ko, amaraso yawe amuboneke ko, icyaha ciwe kihave mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Ndizeye ko vyumvise mwami kandi kumuhariye kandi ko icyaha ciwe kihavuye, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Chuti mukunzi, rero wihanye no munsi wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, canke wari warasubiye inyuma, canke muri yindwi canke muri no misi hari ikintu cagutsitaje canke catumye ukora icaha iki canke ikindi, ucumpamagara mu kanya nitwaheza gusenga kuri 76 96 96 ucumpamagara tuvugane ndagufashe kugira ngo ubandanye mu rugendo ruja mu ijuru, ubandanye neza. Egome vyoba vyiza cyane kandi Yesu aza kugirira neza. Reka rero dusengere undi muntu rero afise umutwaro uwari wo wose, mvuze umutwaro uwari wo wose nuko nzi ko Yesu ashoboye. Urashaka kubona umutwaro kana ko avuga ngo ni umutwaro muto, nta mutwaro muto ubaho. Ikintu udashoboye kwishoboza ni umutwaro. Urashaka kubona umutwaro kavuga ati urakomeye cyane mbere sindumva n'umuntu numwe Yesu yabikoreye. Arashaka kuba umuntu marashaka kuba ari wewe, akaba ari ubitanguye. Kuko ntitwigeze tumva uwundi yagabuye ikiyaga gitukura kabiri atari Mose, nta wundi yari bwigere yumva yabikoze, mugabo byamubayeko. Yosuwa nuko nyene ntiyari bwigere yumva undi muntu yagaritse izuba, mugabo byamuhereyeko. Egome nawe ico gitangaza kirashobora guhera kuri wewe, guhera no munsi. Naco bitwaye uko bimeze kose, naco bitwaye uko umeze kose, naco bitwaye uko witwa kose, nta nico bitwaye idini urimwo. Kizima wihanye, kizima wamaze kwatura Yesu, kizima wamaze kwezwa n'amaraso ya Yesu, igisigaye nuko Yesu agukorera igitangaza. Egome kandi wibuke ko amasengesho y'umunyavyaha imbere y'Imana n'igisesema, ariko amasengesho y'umugororotsi imbere y'Imana nibimota neza. Ikindi ca kabiri wibuke kandi ko ukwizera kwawe ariko niko gushobora kugukiza. Ijambo y'Imana riravuga neza cyane ngo umuntu wese yizeye ngo ivyo yizeye ngo bimubera kuno. Egome niwizera Yesu aragukorera ivyo wifuza, niwizera Yesu ico wifuza ko akora aragigukorera. Ngo kandi ngo kwizera ngo nukumenya gose udakekeranya, ntugire gukekeranya, wumve muri we ko icyo uri kurasengera ko kiza kubaco. Reka dusenge twizere ko Yesu aza kubikora. Reka dusenge. Mwami Yesu mwamugororotse, ndagushimiye ko wagize neza uyu mwene data akaba ariko arumviza radio uno mwanya. Numwanya mwiza, numwanya udasanzwe, numwanya ukomeye, numwanya uri hejuru y'indi myanya yose. Yateguye ubugingo bwiwe kugira ngo asengerwe. Mana ndaje imbere yawe ndakwereka umutwaro afise umutwaro ukomeye, afise umutwaro umubabaje, afise umutwaro umugejeje habi, afise umutwaro umubuzitiro, afise umutwaro wamubujije amahoro. Kubera iki? Kubera abona ko byanse, yaragerageje hashoboye hose byaranse. Ariko mwami kuri no mwanya turaje imbere yawe turega uwo mutwaro umumazemo iminsi, mu izina rya Yesu Kristo umugirire neza. Ndakweretse uyu mwene data urugo rwiwe ntabwo ruko rugenda neza, mu izina rya Yesu Kristo ndatuye urugo rwiwe kugenda neza, mu izina rya Yesu Kristo ndatuye ko umugabo we asubire ku rutonde, mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye umudamu we kugira ngo asubire ku rutonde, mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye abana ko basubira ku rutonde, mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye abavyeyi ko basubira ku rutonde. Ewe Yesu ukora igitangaza cawe muri uno mwanya, ewe Yesu ukora igitangaza cawe mu mwanya nk'uyu, kuko ni igihe cawe Kristo. Reka Mana umugirire neza. Ndakweretse uyu mwene data afise umutwaro wundi utandukanye n'uwo wowe mu rugo, afise umutwaro akeneye umwana, mu izina rya Yesu Kristo eheraba yafashe kunda, mu izina rya Yesu Kristo nukwizera kudasanzwe. Mu mwaka uzobugeza aho uyugeze azo afise umwana nawe, mu izina rya Yesu Kristo kubw'icubahiro cawe Mana umugirire neza. Ndakweretse uyu muvyeyi nawe ariko asengera umwana canke
nk'abana batamenya ku ishure. Mu izina rya Yesu Kristo zana ubwenge, kuko ijambo ryawe rivuga ngo kumenya uhoraho niryo tanguro ry'ubwenge. Mu izina rya Yesu Kristo baragutahuye, ariko ubwenge bwo ku ishure ntabwo buriko buraza. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaye ubwenge bwo ku ishure buboneke kuri abo bana, buboneke no kuri abo bakuze, ari abakuze biga nabo nyene ubaho ubwenge bwo ku ishure. Mu izina rya Yesu Kristo ndakweretse undi mwene data afise umutwaro ntashobora kumenya kuri uno mwanya, ariko kubw'icubahiro cawe Mana urawuzi ariko arawukubwira. hari uri mu nzu, hari hanze, aho abantu bari hose hatandukanye, ndabashize mu biganza vyawe Mwami, kugira ngo wiyerekane nk'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete, reka Mana umubere inyishu kuri uwo mutwaro. Reka Mwami mwigaragaze ko Mana, wigaragaze kuri Imana mu buzima bwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete, reka amahanga yose azamenye kuri Imana ikomeye kandi hambaye. Abahora bagukekeranya Mwami bashobore kumenya uriwe. Mu izina rya Yesu Kristo, reka ibitangaza byawe bikoreke. Ndakweretse umwene data agwaye. Mu izina rya Yesu Kristo, naco bitwaye ingwara uko yitwa kose, naco bitwaye ingwara ingene imeze, mu izina rya Yesu Kristo ndayikankamiye. Mu izina rya Yesu Kristo, ishobora kuba ari ingwara yafatiye mu mitsi, ishobora kuba ari indwara yafatiye mu magufa, ishobora kuba ari indwara yafatiye mu menyo canke ahandi hose, canke mu maraso ahariho hose, naco bitwaye uko yitwa. Izina ry'ingwara ntirishobora kugukanga. Ico tuzi nuko kubw'imishishagu yawe twahawe gukira. Ijambo ryawe iratubwira ngo muzorambika ibiganza ku bagwayi ngo nabo bazokira. Mu izina rya Yesu Kristo nshize ibiganza vyanje hejuru, ndabirambitse kuri uwo muntu wese afise ukwizera turi kumwe muri uno mwanya w'amasengesho. Mu izina rya Yesu Kristo aronke gukira, intege nke zihere. Mu izina rya Yesu Kristo aronke inkomezi zivuye iwawe. Mu izina rya Yesu Kristo ububasha buvuye iwawe bwinjire mu magufa, bwinjire mu misokoro, bwinjire mu maraso, bwinjire mu nyama, bwinjire mu ruhu, bwinjire hose mu mubiri w'uyu mwene data, kugira ngo igitangaza c'Imana kiboneke. Mu izina rya Yesu Kristo ndakweretse umwene data wundi aracumbagira. Abantu benshi bazi ngo ibimuga ntibishobora kumuguruka. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusavye Mwami ukora igitangaza. Umuntu wese acumbagira nagerageza haguruke arabe, agende. Mu izina rya Yesu Kristo tabekiye zawe Yesu agira akora igitangaza. Ugira ukwizera, Yesu agira gukorera igitangaza. Tabekiye zawe genda mu izina rya Yesu Kristo, genda mu izina rya Yesu Kristo. Warafise ikibazo ku maboko, gorora ukuboko mu izina rya Yesu Kristo. Gorora ukuboko mu izina rya Yesu Kristo. Igitangaza cawe kiboneke. Nimba kwari ukuguru, namba kwari kutahaguruka, kora icyari kitashoboka muri no mwanya kigiye gushoboka mu izina rya Yesu. Kora ikitashoboka muri no mwanya kigiye gushoboka mu izina rya Yesu Kristo. Muri umwanya w'isaha imwe na Yesu, nigiye Yesu ariko arakora ibitangaza, nigiye Yesu ariko ariyerekana nk'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, reka ubushobozi bw'Imana bugaragare. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete, reka ubushobozi bukiza bugaragare. Mu izina rya Yesu Kristo, ndabona umuntu afise ikibazo kiri mu menyo. Mu izina rya Yesu Kristo fataho mu menyo. Mu izina rya Yesu Kristo akira gukira. Mu izina rya Yesu Kristo akira gukira. Mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese agwaye, ahagwaye hose nahafate. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete, Mwami ndakweretsa aho uyo mwene data agwaye arafashe kubukwizera. Mu izina rya Yesu Kristo ndakankamiye ubushobozi bwose bw'ingwara. Mu izina rya Yesu Kristo naco bitwaye aho ingwara zavuye hose, ishobora kuba ari ku mirire mibi, ishobora kuba ari ku mikrobe, ishobora kuba ari amangetengete, ishobora kuba ari ibi canke ibindi. Mu izina rya Yesu Kristo ubasha bw'Imana buri hejuru y'ivyo vyose. Ugukira kwinjire gukora ibitangaza n'utumiza. Mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ndaguhamagaye kuko ndakwizeye, kuko ndazi ko wama wabikoze, kuko ndazi ko wama wigaragaza. Reka muri uno mwanya Mana, muri no joro ridasanzwe, ijoro ry'igitangaza, ijoro ry'isaha imwe nawe Mwami, twashimye kugumana nawe isaha yose. Yesu wabwiye abigisha bawe ngo nimubaye maso n'isaha nimwe. Natwe turemeye Mwami kuri isaha imwe nawe, kuremeye kubana nawe kugira ngo ukore ibikomeye n'ibihambaye. Ndakweretse umwene data afise ivyimviro vyinshi, yabuze inzira yo gufata iyi canke yindi. Mu izina rya Yesu Kristo
akira kumenya icyo uza gufata kandi gitomoye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu umugendere kugira ngo ashobore gufata kimwe muri ivyo. Arabona ivyo yohitamo byinshi ariko akabura icyo yohitamo nyezina. Ndamusengeye gutahura mu izina rya Yesu Kristo, muhemu wo gutahura ashobore kumwinjiramo, ashobore kumushoboza gutahura ibyo akeneye kumenya mu izina rya Yesu Kristo. Inzira ashobore gufata, inzira ashobora gukurikirana mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ndasengeye imitwaro yose, amadosiye adepojwe ahantu, abakeneye ubuzi, abakeneye kurongora no kurongorwa, abakeneye kubaka amazu cyangwa n'ibindi mu izina rya Yesu Kristo. Umutwaro uko usa kose, umutwaro uko witwa kose, mu izina rya Yesu Kristo uno musi biraza gukunda. Satana araza kumaramara, ntacaza gushikako kuko ubushobozi bw'Imana buri hano kandi buko bukora ibitangaza. Ndizeye mwami ko bikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Nshuti mukunzi urukura dukurikirana, nimba hari ico Yesu yakoze mu bugingo bwawe,